Abageni bacu no munsi bagiye kubaka izabo. Wa bibi harusi zetu na baba harusi zetu wanaenda kujenga nyumba zao siku ya leo. Imana izibahe umugisha. Mungu awape baraka. N'abandi baracaza. Hata wengine pia wangali wanakuja. Imana izibazigame. Mungu awalinde. Ibyo bavuye kwemera no munsi. Yenye wanakuja ukubali siku ya leo. Biroroshe gusumba ibyo bemeye. Ni rahisi kulikoni yale wamekubali. Imana ihezagira urugo. Mungu anabariki nyumba. Waciye imbere y'abakozi b'Imana. Imepitia mbele ya watumishi wa Mungu. Hamwe ku ikomine naho. Kisha kule kwenye serikali napo. Leta irabandika kugira izibamenye. Serikali nawaandika ili watambue. Kandi ugize amakosa yo iranagufunga. Tena ukifanya kosa yeye wanakufunga. Ariko twebwe ila sisi ari nkamwe ugira amakosa. Ukifanya kosa uzobumara maje abavyeyi bawe. Utakuwa unafezesha wazazi wako. Nishengero pia na kanisa. Nabo ubona bakwicaye inyuma. Nao wenye walikuwa naika nyuma yako. Hanyuma uzocuhanwa n'Imana. Kisha utapigwa na Mungu. Kuko Imana ngaha nta gasho ifise. Kwa maana Mungu hapa hana kasho. Ariko igihe kizogera. Ila nyakati itatimia. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Intebe z'abageni mwazigavuye. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanya mwiza rero. Ni muda mzuri sasa. Mubandaye mwakira n'abandi. Muendelee mkipokea hata wengine. Ana melemeta. Ana melemeta. Yes, ana melemeta. Ana melemeta. Yes, ana melemeta. Arasayangana. 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 Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. No munsi nta mazi munwa. Siku ya leo mtakunywa maji. Societe Macadamia yabiteguriye. Societe Macadamia imejiandaa ajili yenu. Kugira mu mihogo mumere neza. Ili msikie raha muwe vizuri. Yinyo tangawizi. Ukikunywa tangawizi bituma yorosha mu mihogo. Inarahisisha ndani ya koromeo. Abaraye ngaha abaraye muririmba. Wenye wamelala hapa wamelala wanaimba. Bigatuma muza gufungura neza. Itamanisha mnakula vizuri. Inyuma. Nyuma. Hari amaguru y'ihene. Pako miguu ya mbuzi. Hari miceri. Pako mawali. Utahoroheje ndazi uraza kutumara mara. Kama uraisishi utatufezesha. Ndashaka muze kujya. Anatamani mkule. Mwongere mushire mu mashashi. Mwongeze mtie ndani ya shashi. Muze kubitahana mu izina rya Yesu. Mwende nabyo nyumbani kwa jina la Yesu. Uno munsi abataje. Siku ya leo wenye wakufika mahali hapa. Muze kuvuga ati Imana yagabuye. Museme Mungu ametulisha. Ati Yesu yagize neza. Eti Yesu ametenda vema. Hari kintu gikomeye. Kuna kitu cha ajabu. Sumaira ra mikrofoni. Hari kintu gikomeye cyane. Kuna kitu cha ajabu sana. Injuri iriye mu ngoro y'Imana. Chakula unakulia ndani ya nyumba ya Mungu. Kigutuma kuramba. Inamaanisha unamaliza miaka mingi. Cica ingwara nyinshi mu buzima bwawe. Inaua magonjwa mengi ndani ya maisha yako. Haba harimwe amaraso ya Yesu. Inakuwa kama damu ya Yesu. Akaca bandanya koza imigera y'ingwara. Inaosha magonjwa yote. Rero reka twabanze twakire abavuze ubwa kabiri no munsi. Sasa cha kwanza tupokee waliozaliwa ya mara pili kwa siku ya leo. Abavuye kubatizwa baze ngaho. Wenye wanatoka kwa ubatizo waje hapa mbele. N'amashimeshi kubabatijwe. Na makofi mengi kwa wale wamebatizwa. N'amashimeshi cyane. Makofi mengi sana. Nasahiri kubabu. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu.
Amashi menshi kubavutse ubwa kabiri. Makofi mengi kwa wamezaliwa ya mara pili. Mwijuru hari impundu kubwaba bantu. Mbinguni kuna vigeregere kwa sababu ya watu hawa. Hari umugisha mutari bwakore. Kuna baraka mulikuwa mjagusayiko. Kubera mutari bwabo umwe na Yesu. Kwa sababu mulikuwa mjakutana na Yesu. Uno munsi mwabaye umwe. Siku ya leo umekuwa umoja. Mwapfanye nawe. Mmekufa naye. Muzukana nawe. Mukafufuka naye. Bimwe byose byari byakunani. Yala yote ilikuwa imewashinda. Bigiye gushoboka mu izina. Inaenda kuwezekana kwa jina la Yesu. Ntabwo naje kubabwira ngo mugiye kugwana intambara. Hakuja kuambia eti mnaenda kupigana vita. Muri Yesu nta ntambara. Ndani ya Yesu hakuna vita. Kiretse izo witeje. Isipokuwa zile unajikogotea. Twumvikanye. Tunasikilizana. Abo byananiye wenye imeshinda bavuga ngo muri Yesu ngubugiye mu ntambara. Wanasema ndani ya Yesu naenda kwenye vita. Nanje ndemeza ndahera hima. Na yeye anakubalisha kiwa patakatifu pa Mungu. Muri Yesu nta ntambara. Ndani ya Yesu hakuna vita. Kuko ijambo liravuga. Kwa sababu neno linasema. Intambara si zanyu. Vita si zetu. Ngo nimwihorere gusa. Eti nyamazeni tu. Uwo kutugwanira arahari ni Yesu. Atakaye tupigania yupo ni Yesu. Mashimeshi cyane. Pigiane Mungu wetu makofi mengi sana. Hari abantu baterana ubwo. Kuna watu wanatiana uoga. Ngo burakijijwe. Eti hivi unaokoka? Ugiye guhura n'ibibazo. Unaenda kutana na shida. Ugiye guhura n'ingorane. Unaenda kutana na vita. Abantu bazokwanga. Watu watakuchukia. Nanje ndavuga ndahera himana. Yeye anasema kisimama patakatifu pa Mungu. Ugiye gukundana n'abantu. Unaenda kupendana na watu. Ugiye kugira igikundiro ciza. Unaenda kuwa na upendo mzuri. Kubera Yesu agiye gukorera muri wewe guhera no munsi. Kwa sababu Yesu anaenda kutumikia ndani mwako. Wewe uze uumvire. Wewe utii. Ico Biblia ivuga. Lile Biblia inasema. Hanyuma uzogikore. Kisha ukitende. Imana ibahezagire cyane. Na Mungu awabariki sana. Tugiye kubasengera tubasabira inkomezi. Tunaenda kuwaombea tukiwaombea nguvu. Hanyuma amakarata y'urubatizo. Kisha karatasi zenu za ubatizo. Muzogenda muzirabe hariya. Mtaenda mzitizame kule kwa waandishaji. Mashimeshi kuri yo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Abaririmbyi mubaha akantu bagume bangu no munsi. Waimbaji muwape kakitu wabaki wanakunywa. No munsi nukunwa. Leo ni kunywa. Nukurya. Na kula. Na protokoli yansigiye akantu hariya. Hata wachunga usalama wamemwandikia kakitu kule. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugiye kubasengera rero. Tunaenda sasa kuwaombea. Data bujema mushobora byose. Ngabo no munsi bemeranije nawe. Bagiye mu gikorwa gikomeye. Igikorwa nawe watanguje. Ni igikorwa cy'umugisha. Ni igikorwa kigiye kubugururira umugisha. Ntabwo mvuze ngo ni igikorwa cy'intambara kuko intambara warazinesheje. Waravuze ngo nibaba muri wewe amajambo yawe akaba muri bo wico bazosaba cyose kizemera. No munsi bakiriye amajambo yawe. Reka data buje vyari byarabananiye muri uno mwaka wa 2025 reka bishoboke. Uno munsi bahindutse abakozi bawe. Abagiye kuja mu baririmbyi bahuma abagiye kuja mu basenzi bahahe data buje amavuta, abagiye kuja mu bavuga butumwa bagirire neza, abagiye kuba n'abapastori data buje urabana nabo kandi uzobagirire neza. Urakoze kuvyumvise. Mashimeshi kumana. Makofi mengi kwa Mungu. Muraza kubonana n'abanditsi musubire mu vyiciro. Mutaonana na waandishaji, rudi nafasi zenu za kukaa. Turatambutse kubagiye kugira mariage zabo. Tutanzia kwao ni wanaenda kuunga ndoa zao. Wa journaliste Wanayoti TV. Wa journaliste Wanayoti TV. Kuvejo ntarava hajya hejuru. Tokia jana wajashuka waende chini. Abaririmbyi ba Roanje nabo na adoration. Waimbaji wa kusifu na kuabudu. Hari bindi bari kubategurira hariya. Kuna kitu wako wanaandaa huko. Mu mwanya murabibona bigenda neza. Kwa muda mfupi mtabiona vitaendeka vizuri. Mubakundire mubarire. Muwapendezeye mwakulie. Abaza kubarira bampera Imana mashi. Wenye watawakulia mtupatiani Mungu wetu makofi.
no munsi muriko muranywa agatangawizi. Siku ya leo mko mnatumia tangawizi. Nushaka marakucha araza kuyikomanda. Hata mwenye anataka marakucha ataomba watamletea. Nushaka umubirizi arawukomanda. Hata mwenye anataka kirurukunju watamletea. Makadamia yarabiteguriye. Makadamia imewajiandalia. Muranywa tani chasha mwishuye. Mtakunywa bila kutoa hata sehemu moja. Kuko Yesu yarabishuriye. Kwa sababu Yesu amewalipia. Yavuze ngo nimugende mujye. Amesema nendeni mle. Ngo munwe. Mkunywe. Atani chasha mugize gute. Bila kutoa hata pesa moja. Murishe turi mu gisubizo c'Imana. Tuko kwa jibu ya Mungu. No munsi ngaba muragiye gushinga izamu. Siku ya leo na nyinyi pia mnaenda kujenga maua zenu. Reka tuanze dusome ijambo ry'ubukwe. Acha kwanza tusome neno la harusi. Ariko niyo tutarisoma. Ila hata hatungelisoma. Twabigishije byinshi. Wamewafunza mengi. Abantu batazi y'ivy'Imana bija. Watu wenye hawajui hata mambo ya Mungu mahali naelekea. Mu guhezagira mariage. Kwa kubariki ndoa. Ngo mu magorwa. Eti kwenye shida. Ngo ugwaye canke ukomeye. Ukiuma au ukiwa mzima. Ngo bazogumana. Eti tutabaki pamoja. Ivyo ubu batuye kuri umukozi w'Imana. Yenye nakili kwao we mtumishi wa Mungu. Bategerezwa kubicamo. Wanapasha kuyapitia. Baragwara. Wanaumwa. Barakena. Wanakuwa maskini. Bagira ibibazo. Wanapata shida. Muri Nayoti suko. Ndani ya Nayoti sio hivyo. Barabizi. Wanajua. Bagiriye ama mariage ngaha barabizi. Wenye wamefanya ndoa hapa wanajua. Baturi ijambo ati mu vyiza vyose Imana itanga. Tunakili neno kwa mema yote Mungu anatoa. Tuzobisangira. Tutachangia. Gushika Yesu agarutse kudujana. Hadi Yesu akirudi kutubeba. Ngo tuzotandukanywa n'urupfu. Eti tutaachanishwa na kifo. Bijya wiyatuyeko. Ile umejikirieko. Urupfu waruhaye inzira ruraza. Kifo umekipatia nafasi kitakuja. Ico gituma benshi no munsi bapakara kare. Ndio maana watu wengi leo wanaenda mapema. Kuko baba baravyiyaturiye. Kwa sababu wanakuwa wamekili peke yao. Abatuye ngo bazotandukanywa n'urupfu. Wenye wamekili eti wataachanishwa na kifo. Iryo no munsi ndarifuta. Siku ya leo atavuta. Nimburi ngaha. Kama uko mahali hapa. Waravuze ngo mu ngwara. Umesema katika shida. Mu bukene. Katika umaskini. Tuzobana. Tutaishi pamoja. Ngo tuzotandukanywa n'urupfu. Tutaachanishwa na kifo tu. Wariyatuyeko nabi. Umejikilieko vibaya. Urupfu ruzoza kuko wararuhamagara. Kifo kitakuja kwa maana umekiita. Inzara izoza kuko warayihamagara. Njaa itakuja kwa maana umeita. Abatuye ibyo bintu. Wenye wamekili mambo hayo. Taraja kwijambo ry'ubukwe. Bila hajafika kwa neno ya harusi. Muvyaguruke ndarifute. Musimame alipangushe. Kuko mwiyatuyeko nabi. Kwa sababu mmejikirieko vibaya. Watuye ngo mu magorwa. Aliyekili eti ndani ya shida. Ico waturiye ngaha. Yenye unakili mahali hapa. Kiraza. Inakufuata. Nico gituma ngaha. Ndio maana mahali hapa. Na ahantu ho kwiyubara. Ni mahali pa kujazali. Kwiyubara amajambo uvugira ngaha. Unajazali maneno unasemea mahali hapa. Ico uvuga cyose. Ile unasema yote. Kiraza kugukurikira. Itakufuata. Beshi no munsi. Wengi siku ya leo bariko barakurikirwa. Wako wanafatiwa. Nivyo bihamagariye. Na yale wamejikogotea. No munsi naje kubohora. Siku ya leo nakuja kufungua. Uwiyatuye kwa majambo mabi. Aliyekili maneno mabaya kwa maisha yake. Nimba wagize mariage ukavuga ivyo bintu vyagurukiye kugira tubwire Imana. Kama unajua amekukile kwa maneno hayo usimame wakuoshe. Gomba kubanza gufuta iryo jambo. Anataka kuvuta kwanza neno hilo. Yiye kurirotira. Anaenda kulitoa. Ngo tuzotandukanywa n'urupfu. Eti tutaachanishwa na kifo. Urupfu wagwemeye ko rubaho. Kifo umekubali kama kinakuwepo. Ijambo rirambwira. Neno linasema. Ngo nta wakijijwe apfa. Hakuna aliyeokoka na kufa. Twebwe ntidupfa. Sisi hatukufi. Oya. Hapana. Data ujoma mushobora byose. Hari amajambo atari meza biyatuyeko mu gihe c'ubukwe, aho bavuze ngo bazotandukanywa n'urupfu, ngo mu bukene no mu byago ngo bazokwinjirayo. Ayo majambo no munsi ndayafuse. Data buje ndaserutse imbere mu ambasaderi wawe, abayatuye ndayarotiye mu izina ryawe Yesu Kristo. Reka baze babane, baze basangira ibyiza byose ubaye, baze babana amahoro mpaka gushika ugarutse
kujana umugeni. Urakoze kuvyumvise, urakoze kwamaze kuyafuta. Tubigukengurukire bw'izina ryawe ryera, amen. Amen. Tugiye gusoma amajambo y'ubukwe. Tunaenda kusoma maneno ya harusi. Hanyuma Kisha wowe wihenze, wewe umejidanganya, haracyari umwanya. pangari na muda. Nimba ari uwamukurangiye, Kama kuna yule amemkuonesha akubwira ngo afise amakamyo, akakwambia iko na kamyo, ngo afise amakonte ngo ari boroke, eti iko na konti amefanyisha broke, uno munsi umenye uko wamukunze. siku ya leo ujue kama umempenda. Urukundo rufatiye ku mafaranga ntiruramba. Upendo unakamatia kwenye pesa, haudumu. Amafaranga ni meza, Pesa ni nzuri, mushobora kuyaronka muri kumwe. unaweza ukapata pesa muko pamoja. Igihe mutari bwabe kumwe, Muda mlikuwa mjaishi pamoja, ntiwari ukwiye. hakukuwa na enea. Dusome Abanyefeso 5. Tutasoma kitabu cha Waefeso sura ya 5. Turahera kuri 22. Mstari wa 5, sura yake ya 5 tutaanzia mstari wa 22. Turageza kuri umurongo turagera kuri umurongo wa 22 hadi mstari wa 26. Turasoma mu izina rya Yesu. Mutwe w'amajambo uravuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo. Muzibura amatwi, Mufungue masikio. sanga mwabyinjiyemo ngo nugufyina. Kama mmebingia hema mnazania ni mtani, Iyo ni minoti wambaye, hiyo ni minoti umejivika. ugiye kubazwa Hivi unaenda kuulizwa iyo wiriwe, mahali umeshinda, iyo uri, mahali upo, ahuzanye polisi mu nzi wawe. hapo naleta polisi mu nyumba yako. Tuvyihangani. Uyavumirie. Niyagutelefona, Akikupigia na simu, minota 10 zohera ataguhamagaye. hakuna dakika 10 zitaisha bila kukuita. Kazi. Bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo. Tugende buke buke turasura inyaho. Abagore, Bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu. mwavyumvise? Mumeyasikia? Umugabo Mume iwe mutwe w'urugo. ndo kichwa cha ua. Umugabo Mume umaze kumuvuga, ukishamvuruga byose bizaba bipararanganye. yote inaharibika. Ngo niwe mutwe w'iki? Eti ndo kichwa cha nini? W'abagore. Wa mke. Biblia ivuze ngo nta mutwe mugira. Biblia inasema hamna kichwa. Mwihangane ku bagore baganza abagabo. Muvumilie kwa wamama wanahukumu waume zao. Umugabo Mme ni wategeka, yeye ndo anaamuru, niwe mwami wao. ndo mfalme wako. Ejo Kesho mwaravuye ku ikomine, mmetoka kule kwenye serikali, ntuzuje muri byandi ngo twarasinye. usiende useme eti tumesaini. Ubaka urukundo, Panajenga upendo, uzubungabunga urukundo rwawe. usingatie upendo wako. Ibyo gusinya Ile ya kusaini niyo wavyishimira, ukiyajivunia, makaramu asinya niyasinyo. bike zinaotia saini ndo zinatoa ile saini. Abakozi b'Imana, Watumishi wa Mungu, nitwamara kuba matanya, tukishawaambatanisha pamoja, nta burenganzira dufise bwo kubatandukanya. hatuna ruhusa la kuwawachanisha. Ariko wewe nyene Ila iweye niwumvira shetani, ukimtii shetani, ugashaka kuyigira nk'umugabo mu rugo, unataka kujifanya kama baba wa nyumba, urwamo rwabaye, mubanze muhagarike. fujo ni nyingi, mtulie. Mubanze muhagarike kubaha ico kunywa, Msimamishe kwanza kwa kutoa kinywaji, kuko ntimuzi kunywa mwibanga. kwa sababu hamjui kunywa kwa siri. Makadamia Makadamia dufise
ubushobozi bwo guhereza abarundi bose bakanwa. Tuko na uwezo wa kupatia Warundi wote wanakunywa. Nani mwe muri bakenya? Sasa nyinyi ni wachache. Hano ushakiza tahana. Hata mwenye atataka ile ya kubeba nyumbani. Atana mafaranga 5. Utabeba nyumbani bila kutoa hata pesa moja. Kuko Yesu yatugiriye neza. Kwa sababu Yesu ametutendea vema. Ofisi banki mwijuru. Tuko na banki mbinguni. Ifisa $. Iko na dola. Reka twisubire ku bageni. Acha sasa turudilie kwa babibi harusi. Muvuye gusinya. Mnatoka kusaini. Uzubungabunga urukundo. Uzingatie upendo. Biblia yavuze ngo mugamburukira abagabo banyu. Biblia inasema mtii waume zenu. Avuze genda mu mvura. Akisema nenda katika mvua. Reka kuraba uko washokoje. Hata kutizama jinsi umechanua. Na hizobira ari yurubura nuyitemo. Hata ikiwa mvua ya majiwe ujitupemo. Kumwami wawe avuze. Kwa sababu mfalme wako anasema. Genda. Nenda. Na azokubwira ati jabuka hagira uziguzuye. Hata akikwambia vuka pale mtonyo umejaa. Reka guharira. Acha kubisha. Umwami aravuze. Mfalme anasema. Witemwe ugende. Jitupemo wende. Nese umwami wawe. Sasa ni mfalme wako. Umwami wawe ntazokuramira. Nituri kumwe. Situko pamoja. Ntazokuramira none. Hata kuzingatia. Ngo naho tuzogwa mu muriro ngo mu nzuzi zuzuye. Hata tukianguka motoni au mtoni kijaa. Ngo nacho tuzogira gute? Hakitakufa nini? Nacho tuzoba. Hatutakuwa chochote. Umugabo mu rugo. Mume ndani ya nyumba. Umwami. Ni mfalme. Abagore uno munsi. Wamama siku ya leo bariko bisamburira kwingo zabo. Wako wanajivunjia manyumba zao. Mubanze muhagarike gutanga maji. Msimamishe kutoa ji. Muzana baro wanje. Mureteye kwaya ya kusifu na kuabudu. Bariya nabo baye barateka. Wale nao watulie. Turi kumwe. Tuko pamoja. Umugabo avuze. Mume akisema. Basanga akantu yaguze. Unakuta ni kakitu ameuza. Agomba kadandaze. Anataka kukachuuza. Kugira yubaki. Ili ajenge. Umugore ngo ntibishoboka. Mke eti haiwezekani. Nguza kukagurisha unyishe. Ngutauzisha ukiniua. Uri umugabo re. Uko mume sasa. Umugabo. Wewe ni mume. Avuze sinya. Mume akisema tia saini. Fanya haraka. Reka kumubaza. Acha kumuuliza. Umugabo n'umwami wawe. Kwa sababu mume ni mfalme wako. Umugabo ni ubwo bwenge bwawe. Mume ndo akili zako. Uwo mwabagore mwe nta mitwe mwari mufise. Nyinyi wake hamkukuwa na vichwa. Uwo niho murose mitwe. Siku ya leo sasa bandanye tutaendelea. Abamama mubakomera amashyi abantu barose mitwe no munsi. Wamama mwapigeni makofi hao wenye wanafuata vichwa siku ya leo. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo abe ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo. Amen. Mwabagabo nyinyi wa baba abagore ijambo ryavuze ngo babagamburukire. Neno linasema wake zenu wawatii. Protokole irabe neza indani mu ishengero. Wachunga usalama tizameni vizuri ndani ya kanisa. Uri karayogora mwenye iko anatia fujo barabe mtizame. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu waume ibyo mwiyambaza amabukare iyo mnajivika bukare agafuko k'ibijumbu no kukikorera. Kamfuko ka viazi hivi ni kujitwisha. Uri umugabo adasuma. Kama uko mume mwenye awemei ubumaze guta posta yawe. Unakurisha tupa nafasi yako. Yesu nashi. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe. Tuko pamoja. Uciye mu bijumbu sumazana ni wikore. Ukipita kwenye viazi unaemea. Ubu mwari mwamenyereye kurira ibihumbi 2. Mlikuwa mlishazoea kulia 2000. Kugira uteke ibijumbu honyene n'ibihumbi 10. Hivi ili upige viazi ni 10,000 unatoa.
wahora wifitiye aka bibiri ulikuwa na 2000, ukacugenda kuri makadamia bakaguha ubugari n'imboga, unaenda ku makadamia wanakupa ugari na mboga. kurira bibiri birahagaze, Hivi kulia 2000 nasimama. kurya ibijumbu n'ibihumbi 10, Kukula viazi ni 10,000, amakara yonyene ni 5. mkayo peke ni 5000. Nimuze mube nk'ababagabo, Msiwe sasa wale wa baba, abagabo b'ibisambo. wa baba wenye hawajali wa Hari abagabo b'ibisambo pako wa baba wa roho, agenda akamanura brusheti 4, anaenda na shusha broshete 4, agashira kwa mafiriti, anatia firti, agashira kwa ifanta 10, anatia ko soda 10, ariko muhira ila nyumbani yatanze rasiyo ya 5. ametoa leshen ya 5000. Haji ubumaze guta posta yawe, Pale unakuwa ulishapoteza nafasi yako, haji ububuzi sakame, pale unakuwa unakosa tu bei kugira shakoshi ubu mugore, ili uwe mke, kuko umugore niwe yamenyereye gusumigwa. kwa sababu mke ndo ameumbiwa kuemelewa. Biblia irambarira Biblia inasema umugabo yahawe kurondera, mme amepewa kutafuta, umugore nawe yahawe mke naye amepewa kuvyara arushe, kuzaa kichoka, kwamanira intuntu umugabo. kubaki anatamani mme. Imitwaro yari igabuye, Hitaji zilikuwa zinagawa. none no munsi Sasa siku ya leo cyo wumva umugore unasikia mke ngo byose turabisangiye, eti yote tunachangia, ngo byose ntacukora ko ntasinye. yote hakuna chenye utagusa iko bila kutia saini yangu. Hari abagore basambura ingo zabo. Kuna wamama wanabomoa unyumba wao. Tuko pamoja, Tulikumwe, ntuze witambike imbere y'umugore usijistie mbele ya mume, ngureke gusuma. wache kuemea. Uri umugabo, We kama uko baba, menya ko umugore yisiga amavuta, jua kama mke anatamani kujipaka mafuta. menya ko umugore yambara akagira agasabuni. Jua kama mke anataka kupata sabuni ya kufua. Niwamufata neza azoba neza. Ukimshika vizuri atakuwa mzuri. No musirabu dushatse ingene basokoje, Leo tizama nywele jinsi wamechanua, hanyuma bice biherera ngaha, kisha ishie hapa, uzosanga yapfundagaye. utakuta ameharibika. Umubonye utangure kubona yuko umenga nagatama kazi. Ukimwona unaanza kusema ona huyu mzee. Satani atangure kukubwira ko wihenze, Shetani aanze kukwambia kama umejidanganya. ariko niwamufata neza Ila ukimshika vizuri azoguma ameze neza, atabaki iko vizuri, ariko niwamufata nabi ila ukimshika vibaya azoba nabi. ataharibika. Umugore afatwa neza n'umugabo, Mke anashikwa vizuri na mmewe, niwabishaka bizogenda neza. ukiyataka itakuwa vizuri. Biblia yavuze ngo mukunde abagore banyu. Biblia inasema mpende wake zenu. Umugabo yoba ari ngaha adakunda umugore wiwe, Mme mwenye iko mahali hapa apendi mke wake, na karoge kari muri we, huyo amemloga, aze tumugire deliverance. aje amfanyie ufungurivu. Arimwo umugabo adakunda umugore wiwe, Pakwemo mme mwenye apendi mke wake, aho usanga arimwo yirabitse, hapo utajikuta iko ema na acha tu kupandisha kandi iyo mke. yaza twari kumubohora Na tena ingekuja hapa tungemfanyia bikagenda ufungurivu, neza. inaendeka vizuri. Abagabo mudasohokana abagore banyu, Waume mwenye amubebi kupatia raha wake zenu, muri banga muko wangapi? murabashikana bakaca baba bayaya, Mnawafikisha manyumbani zenu, wanakuwa watumishi wa nyumbani. ukamenga umugore niwo kwama muzigo. Unadhani mke ndo akubaki ndani ya mafiga, Uzosanga amaso yatunutse, utakuta macho imetoka, acha asigaye ameze nk'aya yiwanje inakuriye mu ishamba. anabaki anafanana kama yake yeye mwenye Roni amekomalia jisho ndani hapo. ryanje. Naona licho lake Kubera wa muriro, kwa sababu ya ule moto. suramugirira rimwe mu kwezi, Kuwa basi unafanya limoja kwa mwezi, umucisha ku kayaga. unampitisha kwenye kahewa, Ivyo navyo bizogufasha na hiyo nayo itakusaidia kugira urukundo rukomere. ili upendo ukomae. Adamu yataza gusiga Eva, hangemwacha Eva, irya nzoka ntiyari kumufata. ile nyoka ingemshika, Mugabo Eva yaramusize, ila Eva amemwacha, hanyuma inzoka nayitangurira musomesha. kisha nyoka nayo ikaanza kumfundisha. Eva bayamaze kugira izindi miharuro vyiza Eva akawa ameshapata ingine hesabu kubera yasizwe. kwa sababu ameachwa. Bagore
wake mugamburukira abagabo banyu. mtii waume zenu. Hari abantu bahora baza bagaperezana Wale watu walikuwa wanakuja wanajipresente ufise umugabo umwe, hivi, uko na mume mmoja, nkabona abandi bagore baratwenze. unaona wengine wake wanacheka. Hariho abagore usanga baramenye bantu, Pako wake unakutana wamevunja siri, yifitiye abagabo 4 canke 5, iko na waume 4 au 5, ariko si muri Nayoti. ila sio ndani ya Nayoti. N'ufise ako gatima uno munsi turakica mu izina rya Hata Yesu. mwenye iko na hiyo moyo tutaiua kwa jina la Yesu. Ufise impwemu Mwenye iko na hewa hiyo kama uno hiyo munsi irapfa, leo aho itaharibishwa. tugiye kuraganisha aba bantu. Mahali tunaenda kuunganisha watu hawa, Niyumvira yuko anajifikiria kwamba atawabarangiye. hakuna mwenye alimkuonesha mke wako. Mu mwanya tugomba tubabaze. Kwa muda mchache tunataka tuwaswali. Twumvise ko umugore ategezwa kugamburukira umugabo we. Tumesikia kwamba mke anapaswa kuheshimu mume wake. Abagore mumaze gusinya Imana ibahezage. Wake mlikuja kuomba, Mungu awabariki. Abamaze gusinya Wenye ameshaenda kusaini, Imana ibahezage. Mungu awabariki. Abagore muganza abagabo, Imana ibaharire. Wake mnahukumu waume zenu, Mungu awasamehe. Hari abagabo batavuga. Pako wake waume zao hawasemi, Ageze muhira kubitwa amakofi. akifika nyumbani mwake anapigwa makofi. Muri Nayoti ntihazagira umugore akubita umugabo. Ndani ya Nayoti pasiwe mke wa kupiga mume wake. Hari umugore akubita umugabo aze tumukure mu iyo mpwemu mbi. Pako mke mwenye anapiga mume wake aje tumtoe kwa hiyo hewa mbaya. Aha barimwo barirabitse. Hapa wako tu anajikaza kaza. Uri mwazinga. Mwenye iko emo aje mahali hapa. Abo bantu nababwiye bahagarika ariko ntibumva. Au watu amewambia wasimamishe ila hawasimamishe. Zana izo ndobo hariya hirya. Leta ndoo huku. Hariya hirya. Huku. Imusubire. Msiongezi. Tugomba turangize. Tunataka tumalizie hapa. Shiraho nye. Tia hapo hapo. Wababwiye Tumewambia kubera mutariko munatekana, kwa sababu hamukai kimya, turabihagarika. tunavisimamisha. Tubandanye ne abagene bacu. Tuendelee na bibi harusi zetu. Mwararose impanuro bikwiye. Mmepata ushauri wa kuenea. Ariko no munsi Ila siku ya leo biriko bibwirwa ba inaambiliwa hawa n'Imana ibwira na babandi. na Mungu anaambia na wale wengine. Hari abagore uno munsi Kuna wake siku ya leo mu kurya amadeni mu mashirahamwe basaze, kwa kula deni ndani ya shirahamwe wamesara. kandi ntiwari wewe wo kurya ideni. Tena ikukuwa wewe wa kula deni. Hari abagore bari mu gasho, Pako wake wengi wako ndani ya gereza, bariye amadeni, wamekula deni, kandi ideni ryategezwa kuribwa n'umugabo. na tena deni likuwa inasababisha kula mume. Wewe uzotekera umugabo wawe umugemurire. Wewe utafunga vitu mbebe mume wako. Umugabo wawe ntazokugemurira. Ila mume wako hata kuletea chochote. Hari hazoca yikatira hahandi. Pako sasa kata korosi pale pale. Hanyuma cyo sigara uraborera mu ibohero. Kisha ubaki sasa unaozea pale. Kubera wihaye ikibanza atari gwawe. Kwa sababu umejipa nafasi yenye sio ya kwako. Uno munsi ngo nyinshi ziko zirasambuka. Siku ya leo nyumba nyingi zinabomoka. Kubera abagore Kwa sababu ya wake binjiwemwo n'impwemu y'ubugabo, wameingiliwa na hewa ya waume yo gushaka kuganza. ya kutaka kuhukumu. Umugabo ntavuge, Mume asisemi, umugore aronka amahera yicishiriza hashaka. mke apate pesa apitishe mahali anataka. Amaze kuyaronka Akishazipata agaca atangura gusuzugura umugabo. anaanza kudharau mume wake. Mu mwanya agiye muri vile ntakubwiye yaroye. Kwa muda mfupa naenda ndani ya vile hakwambii Mu maana. mwanya yitaba amatelefone ya babandi na babandi. Kwa muda naitika simu za wale wengine. Usanga umugabo asigaye agaburirwa nk'umwana. Unakuta mume analishwa kama mtoto. Usanga nta jambo ufise. Unakuta hauna neno. Abana banje, Watoto wake naguma ndababwiye, anataka waambie umugore ntuze wemere kwa kugaburira mke, usikubali kama ivyo takulisha utasumye, ile yenye ukemea, ivyo utazi iyo vyapfuye. ile yenye ujui mahali Ega imetokea. abagabo barashika muhira, Waume wanafika nyumbani, usanze inyama, unakuta nyama, usanze imikeke, unakuta samaki, nta rasiyo watanze. hakutoa hata 5. Yabikuye he? Ametoa wapi? Uno munsi abagabo Siku ya leo wa baba baratakaje ico Imana yabahaye. wamepoteza yale Mungu aliyewapa. Cyo umugore we wanje Yeye mke wake
wasumye ntegezwa kumenya aho wakuye amafaranga. Kama ameemea anapaswa jua ni wapi ametoa Kuko pesa, gusuma ni jewe. kwa sababu wa kuemea ni yeye. Nimba hari uwaguhaye iyo noti, Kama pako yule aliyempa pesa hizo, ndamumenye, amjue, kuko ni jewe nategezwa gusuma. kwa sababu ni yeye amepasha kuemea. Abagore murabafasha, Wake mko wasaidizi, niwaje kuyakorera ukayaroha. ukienda kuzitumikia unazipata. Shira umugabo wawe. Bebea mme wako. Mugabo wanje, Mme wangu, hari ahantu nakoze agatasha, kuna mahali nimeenda kutumika, hari ahantu twahuye na muyomba, nimekutana na mjomba. shira ngaho ku meza. Tia pale mezani. Nono munsi abagore babaye ibikoko, Leo sasa wake wameshakuwa vidudu, bafise amakona abagabo batazi, wako na konti mume ajui. usanga shekiye bayibika, Unakuta sheke naweka, bagiye kuyibitsa bagenzi babo, ameenda kuiwekesha marafiki zake, akaza mukaryamana ngo murabana. anakuja mnalala pamoja, eti nyinyi ni watu. Nta bagore benshi bamabumba bisha abagabo. Hakuna wake wengi unasikia wanaua waume zao. Ndagufashe ku ikonte ntazi, Akikushika kwa konti yenye ajui, nomenya ko ejo uzonyica, anaweza jua kama kesho noca utamuua. ntangura kubaza Imana. Anafika anaanza kuuliza, Uwo muntu turi kumwe huyu tuko pamoja canke nuwaje kundangiza, au ni mwenye alikuja tu kunimalizia, canke ni Delila. au ni Delila? Igari abagore ba Delila Pako wake wa Delila aza kuri misiyo yo kukwica, anakuja kwenye misheni ya kukuua. kazabona umugore atanguye kuvamwo ibintu byo gusenga, Ukiona mke wako anatoka mambo ya kuomba, menya ko ejo upfuye kabisa. ujue kama kesho kabisa atakuaibisha. Abagore mwatakaje gusenga, Wake wenye mmepoteza kuomba, abagabo bazeze babaraba. waume zenu wawatizame vizuri. Tuko pamoja, Turi kumwe, ariko iyo uri mw'Imana, ila kama uko na Mungu, iyo wubaha Imana, kama unamheshimu Mungu, umugabo wawe naho yokubwira nabi, mume wako hata akikwambia uribuka vibaya, ko ari umwami wawe, unajua kwamba ni mfalme ukavuga wako. ati mutware wanje, Unasema, mpenzi wangu, babarira, nisamee, nakosheje. nimekosea. None no munsi abadamu, Sasa siku ya leo wake akubwiye ngo impuzu yiwe nimesuye, anakwambia nguo yake haikufuriwa. ucita umwana yangoye, Unasema mtoto alinisumbua. urumva nari gusuma, Unasikia ni kwa kuemea. jewe ivyo bintu nta mwanya nabironke. Bana, mimi hiyo mambo sikupata na muda. Ivyo akubajije Ila anakuuliza, sivyo mwishuye. sio ndo unamjibia. Tuko pamoja. Turi kumwe. Ingo nyinshi ziriko zirasambuka Nyumba nyingi zinabomoka kubera kutubaha Imana. kwa sababu ya kutokutii Mungu. Uno munsi muragize mariage, Leo mnaunga ndoa, mwanya wo gusenga urabuze, muda wa kuomba unakosa. umugabo nawe akaca ashinga yanika amenyo, Mume naye anabaki tu anaanika ukabona meno. umugore ataye Imana, Ukiona mke anatupa Mungu, uwo n'umuroberi, huyo ni muuaji. ejo arakwica kabisa. Kesho atakuwa Je, mbonye wowe ukunda Imana nkabona urabihevye. yeye akikuoa, anaomba kisha unayaacha kuomba. Haya naza naye wanje kabisa. Anaweza kuwa naenda nyumba Twobonana mu gatondo unaweza kutanana asubuhi, kubera umugore atagira kwa ikimugera, sababu mke mwenye hana cha kumhukumu. naho uvuga Hata ukisema Changa nyanya anakurudilia himo tu hivyo hivyo, kumva atangwe ko kwimyotsa. unasikia anaanza kukusionya. Umugabo nawe kaca yumva kubera ari mw'imhemu y'Imana, Mume naye anafika nasikia kwa sababu iko hewa ya Mungu, kaca usanga yamutabiye. unakuta amempiga. Ngari abagore badakubitwa ndogo yangu, Pako wake wenye hawapigwi. umugore ari mw'idayimoni, Mke mwenye ikwemo pepo agukubita ubusonga, akagukubita imidaha, upanga wiru. anakupiga uviti budogo budogo, au nakupiga miko. Abadamu banyu no munsi mutwaye, Wake zenu leo mnaoa, tuma umuherekeza mu masengesho, wose ubira inyuma, mshindikize basi ndani ya maombi, kisha wewe urudi nyuma. bimwinzizemwo yo vyemera, Muingize hemo akubali, yo vyanka, akatae, mwinjize muri korale muingize ndani ya kwaya kwa nguvu. hagati ivyo bintu uzobumbarira. Akitupa mambo hayo utamwambia. Nagomba ndabaha akarorero, Anataka wape mfano. hari ivyo tudakora kuko turi abakozi b'Imana, Kuna yale hatutumiki kwa sababu tuko watumishi wa Mungu, atari ukuvuga ngo nuko vyotunanira, isipokuwa kusema kama inaweza tushinda, muga tukibuka Imana yaduhamagara, ila tunakumbuka Mungu aliyetuita. tukabireka kubera Imana iri muri twebwe. Unaacha kwa sababu Mungu iko ndani mwako. Uzura b'abagabo benshi Utizame waume wengi iyo bamaze kwinjirwamwo n'Imana, wakishaingiwa himo na Mungu, imborego irahikira, mlevi anapona, umusama yarahinduka, mzinifu anabadilika, umusuma arahinduka, mwizi anabadilika, agiye kugira ngo yibe
akienda kuiba vuga ngo abo dusenga hamwe barambona, anasema wale tunaomba nao wataniona. agiye kugira ngo atukane, akienda kutukanana, bamwe turirimbana barambona, wale tunaimba nao wataniona. nagomba nakubwira, nataka nikwambie, iyo umuntu ataye Imana, mtu akimtupa Mungu abo umuntu mubi, anakuwa mtu mbaya. tuko pamoja, tuli kumwe, mwabare damu mwe nyinyi wake. no munsi mugiye gushingiza, leo mnaenda kujenga nyumba zenu, zigiye kuzokomera, inaenda kukoma, muga nawe ubifisemo uruhara, ila na wewe ungemo mkono. mwabagabo mwe, nyinyi wa baba, hari abagore kuna wake batingo wanatupa nyumba zao kubera abagabo bibirara, kwa sababu ya waume wabaya. ugiye kurandagura inyama ngaho ku kabare, unaenda kula nyama pale kukabare, ntiwasumye inyama muhira, haukwemea nyama nyumbani, uwo mugore azokuraba gute? huyo mke atakutizama kandi bamuca kwavuga ngo reka umugabo wawe ari bihariya, na tena utampite kwa mwambie mume wako yuko anakula, ukaza umunukiriza inyama, unakuja unamletea harufu ya nyama, uje kumuha kabizu, unakuja kumpa bizu, arashishwa, atasikia kichefuchefu, avuga tugora unywa runuka inyama, atasema hicho kimdomo kiko na harufu ya nyama, haja yotabira kumkwingo, anakuheshimu, anaweza kapiga kofi kwa hiyo mdomo, mugabo azogira ngo aguhaye bizu muga yinukura, ila talala tu abakia iko. ariko mwasangiye, ila mkichangia, wariye kamwe akajya kandi, kama mmekula kamoya na yanakula kangine, muzogenda mufatanye mwibarabara, mtaenda mnashikana mkono barabara, muzogenda mumeze neza, mtaenda mko vizuri, kandi ntimuzosaza, tena mtazeeka, muzoguma muri inkumi n'imisore mu izina rya Yesu, mko vijana na wasichana kwa jina la Yesu. Biro mugende mubigendere, nyinyi sasa mwatembelee. abagore bahora bakunda kujya amadeni mu mashirahamwe, wake walikuwa wanapenda kuomba deni ndani ya shirahamwe, mwihane mtubu. abagore baheranye mu mashirahamwe, wake wako na deni ndani ya shirahamwe, tubasengera Imana yari, tuwaombee Mungu azilipe. kuja mu gasho, kwenda ndani ya gereza, umugabo agasigara n'abana, mume anabaki na watoto, kandi umugabo yariwe yahawe kurondera, na tena mume ndo amepewa kutafuta, nawe wahawe kubyara urusha, na wewe umepewa kuzaa ukichoka, mwamaze guhindura, mmeshabadilisha. Imana ibishurira amadeni, Mungu atulipie madeni, Imana ibishurira amadeni, Mungu atulipie deni muri umwaka wa 2025, kwa mwaka huyu wa 2025, kugira Imana ibagirire neza, Mungu atutendee vema, abatagira ingo bazironke mu izina, wasiokuwa na manyumba wazipate kwa jina la Yesu, abatagira amafaranga bayaronke mu izina, wenye hawana pesa wazipate kwa jina la Yesu. Imana irashobora kukwima amahera, Mungu anaweza kakuima pesa kubera uri kirara, kwa sababu we uko vibaya, abibona naho yo yaguta yasangira n'umuryango, anaona hata akizikupa utachangia na jamii yako, abagiye gusangira n'imiryango yabo Imana ibaheza, wenye wanaenda kuchangia na jamii yao Mungu awabariki. mubampere mikrofone, muwapatie microphone, turahera ngaha, tutaanzia hapa. ndabona mwasokoje, anaona mmechanua vizuri, muhere ngaha muve hasi, mwanzie hapa, wasimame wateketee. mwigishijwe byinshi, mmefunzwa mengi. umugabo mume cyangwa umugore au mke avuga ati jewe narihenze, anasema mimi nimejidanganya, haracyari umwanya, pangari na muda, acavuga ati jewe nukuri, aseme kwa kweli mimi ibi bintu ndabivuyemo, hii mambo naitoka emo. umuntu azi ko atazobigendera, mtu mwenye anajua kama hata atembelea, cavuga tuce tubigarukiriza atafika ngaha, nasema wayasimamishie hapa. yes, hallelujah. Ni sawa, ego n'umunsi waje ugira iki? naje kwambikana impeta n'utubakanye, mwaje kwambikana impeta, ego iyo mpeta urazi ko ari minoti ugiye kwambara, ego urazi ko ari ikiziriko ugiye kwiyambika ko kizohora kikushira mu muzingi w'urukundo rwawe nawe, ego none reka ndakubaza,
nuwamukurangiye canke niwe wamwirangiye? Je namwirangiye. Ni wamwirangiye? Ego. Urumva umutima wawe umukunda? Cane. Bibiliya yavuze ngo mukunda abagore banyu. Neza cane. Ubwo numukunda kubera gisokoza agashatsi kakamufata? Oya. Natoba yashokoje uwo mukuru? Natoba yasokoje nzoguma ndamukunda. Itunga Imana igiye kuguha, ubwo ntuzoca ugenda kuraba uwo muri vile ukavuga ati jewe munyabunyegeri bayi? Oya nikizokunda. Oya. Oya. Niwagendayo naho Imana ibihano niyibitegura. Imana Ibihano niyibitegura. hari n'ibyo twisabira. hari n'ibyo mwaha ahantu muhatebeko. Ego. Niwa mutu ukaja muri babandi bo muri vile bamwe batambuka kwa kundi, abagabo benshi iyo barosa amafaranga batari muri Yesu aca ashaka kurongora umugore wa kabiri, arosa yandi akarongora umugore wa gatatu, abona batagira Yesu. Wewe nawe uzoronka amakamyo, nta wundi wa kabiri uzokwiyumvira? Oya. 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 Niwa mwiyumvira Imana ikugirira Izompa igihano. iziguha ibihano? Ego. Okay. Muraheraho Imana. Amen. Ndabona waberewe. N'umunsi ugiye kubaka urwawe? none ubwaho ko mwamaze gusinya, ubu ntugiye kuvuga ngo kumwe bagenda bagakubita akarenge imbere y'umuryango ngo ndakwinjiye sinzogusohokasha. bijya ntabyo nzakugira? Oya. Uzogamburukira umugabo wawe? Ego. Niyaza yibagiye gusuma, yibagiye, ubwo kweri ntuzohavana ucurakara? Oya. None wumva mu mutima wawe, wumva umerewe gute umugabo wawe? Numva nezerewe cyane. Wumva unezerewe cyane? Ego. Ntuzokwigira umuhemukira? Oya. Mumpera Imana amashi menshi. None niwamuhemukira bikuvuye ko Imana izoca impana. Imana izoca iguhana? Ego. Uzoca uvuga ngo urakoze Mana kumpanye nahemukiye umugabo? Ego. Mumpera amashi menshi Mana. Muvyagire. Mwanya wa pare na marene mu kanya uraza kugera. Igitabo niyumvira ko babiteguye hariya mu gitabo c'ishengero, n'amazina yabo niyumvira ko babiteguye neza kwa kona. Uno munsi ubaye umugabo, bya bindi wahora ushika hajya ukamanuza impene yose bigiye kuzo kurangira uno munsi. Saniyo Yesu nashimwe cyane. Imana yacu nihabwe icubahiro. Muze mwigira ngaha, mwegere mikorofone. Imana yacu ni nziza, igira neza, itakubaye, niyo mpamvu tuyishima. Imana yacu ni banza mureke gato. Urabona umuntu afise freshere nyinshi. Uraza aho yayikuye iyo freshere? Ni wewe uyikoze mu mufuko? Urabona ko umutwara agakumi kameze neza. Ejo ukishinga inyama arakunanira gutuka. Umugore ni garama. Ninde yamukurangiye? Je namwirangiye. Ni wamwirangiye? Uramukunda ko ye? Ntuzohinduka?
duza mikorofone. Twa tunomero turi muri telefone yawe ugiye kugenza gute? zose no kuzifuta. Ugiye kuzifuta? Imana iguhezagire. Mu mwanya muraza gusezera ba bandi bahora bababipa. Uno munsi iyi garama ko mbona ari ndende uzoguma uyikurikiza kugira agume ameze neza cyane. Imana iguhezage. Uwo mugabo ko mbona no musaba umugabo yahora ari umusore. Ni wamwishimiye? Egome. None nk'ubu woca ubona abafise remoroke nka 5 ntuzohavana umuto ukigira kuri ubu? Oya. Uzomukunda najya amahera nyene afise kurya nyene? Egome. Ntuzomuhinduka? Oya. Ko mbona ukiri muto nawe mbona umenga afise imyaka nk'iyanje ntuzohavana umuhinduka? Oya. Ni wamuhinduka Imana izogukorera iki? Zombi igihano. Zombi igihano izobona kimbere. Izoguha igihano izobona kikubereye. Akimsaliti Mungu atampiga fimbo yenye taoni na stahili. Imana iguhezagire ntizirinde kuguha ibihano ahubwo mu vyitwararike. Hewe mugabo ko wiyambaza nk'agasore ubu ugiye kuba umugabo. Joe Bahas. Mugabo no munsi uvuye mu busore ugiye mu kuba umugabo uzohora uvyemanga kuri umugabo. Yego. Cyangwa uzoba nka ba bantu bagenda bavuga ngo heraba ni koti jenda umusore. Oya. Uzohora wemanga umugore uja kumuha akanyama abantu bose bababona. Yego cyane. Ntuzomuhemuke? Oya. Ni mbega wamurangiwe nande? Shiramwirangi. Ni wamwirangiye? Ko waje wamunyegeje no kubera iki? Banza umupfukura ishengero tumubone ntibahavane bakuzanira utari we ubivuge abashemeje. Ubona wowe wakunze ari uwo nyene? Uyu nyene kabisa. N'uwo nyene? Mugore ko gifise imyaka mike mbona uwo mugabo afise ubwanwa buhakwa kungana n'ubwanje. Aho uzohavana ubonera udusore ntuzohavana uguruka gashaka? Oya. Ni waguruka? Imana izompane. Imana izigire gute? Izompane. Uzomugamburukira? Ego. Ntuzomuganza? Oya. Ngo witwaze ngo je mfise imyaka mike sinobura uwundi mugabo? Sinobikora. Navyo uzokwigera uvuga? Nzokora. Urumva nyene ko uru rubavu rwiwe ugiye guhoma hahandi rwapfa? Hajya ntiwari ukwiye utari bwarongore. Hari urubavu rumwe rutari muri wewe, nico gituma n'ivyo ukora usanga bidafashe cyane. Bigiye gufata mu izina rya Yesu. Umbiriza ndababwiye izi ndahiro muri ko muravugira ngaha nimuze muvyibagiye. Imana yoyo ntiyibagira. Turi kumwe mu mwanya rero ko twumva ari mwebwe mwimenyaniye. Tugiye guhezagira mariage zayo, tugiye kubafatanya aho baba umwe. Uno munsi nta muntu tubaza, tugize igihe tuberekana. Bimwe bivuga ngo ufise icyo amuzi ko ngo ahaguruke.
sha uhagurutse ngaha protokole yo kuboha nimba uhari wihangane mariage yararenganye twaraberekanye keshi muvyagire mu mwanya mugiye kwambikana impeta umugabo nawe yambaye ikoti nk'iyo gahemu va hasi mugabo ingomba ari n'uwo mugiye kubakana Imana yacu ni nziza igira neza niyo mpamvu amashi menshi kuri inyuma musore ni sawa Ubwo ni sawa. aho uje gukora iki Gukora ubukwe. Kuragana gukora ubukwe. uwo muntu uzanye ngaha uramukunda Yego. uramukunda Yego. nico kigudi casambuka ntuzohavana uraba bamaze kugifundika Oya. uzokwihangana Yego. cyangwa uzohora umuha amahera yamagifungisha Yego. cyangwa uzoca umugurira urwembe kubera bigorana Oya. avuze ngo ya nta gwembe azomugurira no munsi y'igarama ni ndende abagabo benshi bavuga ati ja muri saro genda bakumwe igipara muga ngo warirahiriye ngo azokwama amuha amahera yo muri saro nta wamukurangiye kwe Oya. okay mwigeme waje gukora iki ngaho no mama Ndaje gukora mariage. waje kugira mariage none kugira mariage canke kunga indobo Yego. ibibazo bishobora gushikira abantu bonze indoa urabizi Yego. Yego. kenshi bikwegwa niki Kwihangana. Numva igihe cyose nk'ubu yaje yambaye ikoti ryiza abahungu nabo barazi guhenda abakobwa arashobora kwamaja iwabo n'umukobwa n'ikoti agatira ni moto abandi bagatira amamodoka umukobwa akabakurikira yabonye bimwe baza kumurehesha niyo koti wasanga atayambaye uzomugamburuke Yego. niwasanga yaraguhenze atagira konte uzovyihanganiye Yego. niwasanga yaraguhenze aryama ku kirago ntuhapana uca usohoka ukiruka Oya. ntugiye kubaka ku byo urondera ugiye kubaka ku bw'umukunda uramukunda Yego. itunga ryose uko arifise uzorirya uko nyene Yego. mani guhezage niwamuhemukira Imana izoca imana. Imana iri imbere y'amaso y'abantu. muga murazi ko imana itagira ikigongwe ndavye sodomu na gomora ingene yaturiye abantu ibihumbi n'ibihumbi igashiramo ikibiriti imana ntifyina burya nasanze n'imana igirira imbabazi kuwuzisabye ndavye kuri nowa ingene yabahungururiye mu mazi sinza imana n'ubu ndayitinya je mutinya imana ibyo bintu muvuze igihe cyose muzobona akabagoye muze mufukame musenge imana
kandi Imana izobagirira neza. Ntimugiye guhura n'ibibazo oya, ubwo mugiye kwinjira mu nyishu y'ibibazo byanyu. Ntabwo ndababwiye ngo mugiye kugwara, ntabwo ndababwiye ngo mugiye gupfa. Uno munsi we nta mutwe wari ufise, none uraronsa umutwe. Uno munsi wewe hari ibihimba utari ufise, none uno munsi araje kuzuzuza. Hari ibintu mugiye gukora n'abantu batangare mu izina ryawe. Abantu bagiye gutangara mu izina. Turi kumwe. Imana ikunda ingo. Tugiye gusenga rero. Tugiye gusenga. Muhindukire mutonze umurongo. Musezere bamwe mwahora mwirirwa murahenda ngo muzobatwara, none uno munsi biragaragaye. Abandi ngo muzobabera abagore, none uno munsi mwahisemwo. Tuko pamoja. Abapastori bavyaguruke. Abapastori ni Maria Jesine, umupastori wari we wese, Pasiteri Pascal ahere hari hirya bamuhe impeta zigumye. Pare na marene bave hasi. Kuri nomero ya kabiri abapare marene bave hasi. Ku nomero ya gatatu pare na marene bave hasi. Ku nomero ya kane pare na marene bave hasi. Mbasu agende yakire impeta z'umwe hariya. Pasiteri Roza, Pastor Simeon, Pastor gende yakire impeta z'umwe. Hasigaye umwe. Oya ndabasaya. Pare marene mwababonye. Aba bantu sabo kwicishwa ibibazo. Uno munsi bababereye pare na marene, ariko ntibisigura ko bazokubaka izanyu. Ivyo muzokora byose reka kuza kubarusha, muze musenga Imana. Hari abantu iyo bajyanye akara bagiye kwa pare, niyo bavuganye nabi ngo ni kwa pare. Mwubahane kujya mwabirahiye, mukundane kujya mwabivuganye. Ntimuze mubabera umuzigo kuri pare na marene. Gaco usanga umuntu ariko agenda ku pare na marene ntibazokubaka ugwanyu. Pare na marene ntazokwambukira umugore wawe. Marene nawe ntazokwambikira umugore wawe. Muze muvyitwaremo neza. No munsi urabona ingene bambaye kubera mwebwe. Urabona amabaji hariya kuyamesura arazimvye ni kuba Senegale. Urabona amaniro ingene yasokorotse uno munsi. Muze mububahe, muze mububahe. Aho rero mugiye duhejeje kuzisengera muraza kurahira. Muraza kurahira aho uza kumwambika impeta
imbere y'abavyeyi n'ishengero n'Imana. Uraza kwirahirira kutazokwigera umuhemukira. Ibi by'Imana ibaha byose muzobisangira gushika Yesu agarutse kubajana. Mashimeshi kuri iyo Mana. Abo mu Maramvya pasiteri azifise ni Pasiteri Dawidi agende. Guma hiyo kuko aca nabegera. Mwe wese yegera abo bantu. Ngiye kuzisengera, namwe muraza kuzishira hejuru aho tugiye kuzihindura amaminoti. Umuntu abohanye n'uwundi ntahaja. Mugiye kubohana, bwira umugore wawe tugiye kumboha. Bimubwire atugiye kumboha kabisa. Kutabivuga wewe. Uwo mugabo wewe mugabo. Tugiye gusengera ibiziriko. Mugabo we ntuvuga. Mwirinda amatelefone y'i Saudiya. Abakobwa bazuba telefone bari Saudiya muze mubihanganire. Ubwo nawe uzurungi kuwi wawe. Uzuze tumurungike. Mushire impeta zanyu hejuru. Bapasitori bazifise. Data buje mushobora byose. Ngabo no munsi baje kubaka ugwabo. Yes. Dusenge izi mpeta. Tuzihinduye amaminoti yo kubabohanya. Guhera uno munsi izi mpeta zibe minoti yo kuboha urukundo rwabo. Aho umwe azoja uwundi agenda akwega uwundi. Ntihaze hagire inzoka yobaca hagati. Guhera kuri isani na segonda umugabo azakunda umugore wiwe, umugore azagamburukira umugabo wiwe. Izi mpeta turasubiye mu Mana yo mwijuru, turazihinduye bya biziriko bikomeye by'ikamba buraya. Bize bibabohanye neza, bize bibabohanye, biboha urukundo rwabo. Ntazagira inzoka yobaca hagati aho bagiye kwambikana impeta. Yes. Uze kuhibera, uje kuba mu ngo zabo. Tubatuye kumugisha, tubatuye data buja bishasha mu ngo zabo, tubatuye ko amaparasera yabo, tubatuye kubaka ama etage, tubatuye kugira imigisha idasanzwe kubera bagize nawe icukunda. Urakoze kubyumvisa. Amashimeshi kuri iyo Mana. Mufatane amaboko, mwese afate umugore wiwe, ubundi nawe afate umugabo wiwe. Mufatane n'amaboko yose. Rindira, ushira amaboko hejuru. Uno munsi mwari babiri, nta ubonetse abatandukanye. None nanje nk'umu ambasaderi w'ijuru ndavuze ati ntihaze higere haboneka uzobatandukanya, ntihaze higere haboneka uwo baca hagati. Ndabafatanije ibihe byose. Umwe abaye umugore, uwundi abaye umugabo. Muze mwubahane gushika Yesu agarutse. Amen. Mashimeshi ku Mana. Muratangura kaduhere hariya. Akira mubaye mikrofone. Harahera ku mugabo, hanyuma arahira imbere y'ishengero, imbere y'abavyeyi.
pale amshikie, ndo ile umekuja kutumika. Utasema jina lako vile vile, kisha useme na yale unatumika. Je Twagirayezu Joel. Pandisha jua yaone. Twagirayezu Joel ndamikanye impeta n'umufasha wanje Akimana Claudine. Ndamikanye impeta n'umufasha wanje Akimana Claudine. Tuzobana mu mahigwe gushika Yesu agarutse. Makofi mengi. Pandisha mkono. jewe Akimana Claudine ndemeye ko mubika umugabo wanje Twagirayezu Joel ko tuzobana kugeza Yesu agarutse. Makofi mengi. Bitangimana Eric ndamikanye impeta n'umugore wanje Shimimana Rebecca Je Bitangimana Eric ndambitse impeta umugore wanje Rebecca Shimimana ndemeye ko tuzobana gushika Yesu agarutse ku isi. Amena. jewe Shimirimana Rebecca ndemeye kwambika impeta umugabo wanje Bitangimana Eric tuzobana kugeza Yesu agarutse. Amena. Makofi mengi. jewe ndayikengurukiye Eric ndemeye ko Habonimana Justine ambera umugore tukazobana mu mahigwe twigira kwitanganyika twirira agafi gushika Yesu agarutse. Amena. jewe Habonimana Justine ndayikengurukiye Eric ndemeye ko umugabo wanje mu mahigwe gushika Yesu agarutse. Ugiye gusenga ukomeza nkaho mwanze gusinya mwigire ngaho ugiye kumwigirira nyagasha jaga kamezi babone kwisi yose babone ibihari. Jewe Akizimana Jean Bosco ndemeye ko ngiye kubana n'umudamu wanje Dusengimana Immaculée tukazobana mu vy'Imana byose izoduhezagiza atakujyana atakurabana nabi no mu ruvyara Imana izoduhezagiza Imana ibibemwo. jewe Akizimana Jean Bosco ndemeye ko tuzobana jewe Dusengimana Makurata ndemeye ko tuzobana n'umufasha wanje kugeza Yesu agarutse. Makofi mengi kwa Mungu. Mketi. Tunaenda kuomba. Sikiliza niwaambie. Bumviriza ndababwira. Sikiliza niwaambie.
bibwirwa benshi, inaambiwa wengi, bikumva inasikia wenye navyo, abariko barasinzira itiro ryaheze. wenye alikuwa wanasinzia usingizi umeisha. Siko none. Si ni hivyo? Ndavuze abantu baraye ngaha. Anasema watu wamelala hapa. Siko none. Si ni hivyo? Abantu baraye ngaha. Watu wamelala hapa. Ni bangahe? Ni wangapi? Ya basa baba. Mani bahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Fata leo protocol. Shika sasa uchunga usalama. Uno munsi Siku ya leo tugomba dusenge turangiza. tunataka tuombe tukimaliza. Tugomba tuje mu kintu kigira kabiri. Tunataka twende kwa namna ya pili. Tugiye gusangirira hamwe. Tunaenda kuchangilia pamoja kubera umunezero. kwa sababu ya furaha. Unezerewe ninde? Nani anaye furaha? Abari hariya babe baravyumva. Wenye wako kule nao pia wanasikia. Abo kungara bari he? Watu wa Kungara wako wapi? Mu vyaguruka abo kungara. Msimame watu wa Kungara. Tugiye gusenga turangiza. Tunaenda kuomba tukimaliza. Wahundajejwe kuba ico kujya mu mano kino. Yule mwenye anachunga kuwapa chakula. Mwicare muzuze izo ntebe. Mwende mwikae kule. Mwanya wo gusangirira hamwe. Ni muda wa kuchangilia pamoja. Mwabageni. Ntihagire pare marene mujani wanyu. Pasiwe pare na marene mutaenda nao kwenu. Tugiye munwe mujye. Mkunywe mkule. Muce mucimba ikorosi. Mfike mnakata korosi. Nimuhabereke. Munavyumvise? Munasikia? Tuko pamoja. Tuli kumwe. Munyicarikire neza abantu. Muwaikarishe vizuri watu. Ababatijwe nimukoreko. Wenye wamebatizwa msiguseko. Umunsi mukuru wabo mu izina. Sikukuu ya kwao kwa jina la Yesu. Mumpere Imana mashi. Pigiani Mungu wetu makofi. Twaraye ngaha bimeze neza. Tumelala hapa mambo ni mazuri. Aha. Madamu Pasteri na Jacqueline, madamu wa Pasteri hali agenda mwicare hali. Mke wa Pasteri na Jacqueline waende waikae kule kwa viongozi. Yake Jacqueline yaziriya ntebe mazuzuze. Kule kwa vile viti wa jazi pale. Dakene hali mu buhinga bw'ivyuma naho. Anahitaji kule kwa wenye nani? Hali mu buhinga bw'ivyuma. Munyarutse. Fanya haraka. Nza kuva ngaha. Tutatoka hapa. Bahejeje kujya. Turi kumwe. Tuko pamoja. Bishop kutoka Kongo. Bishop kutoka Kongo. Tunaongea kukupokea tena. Turasubiriye kukwakira kandi. Hii ni siku kubwa. Ona musi n'umunsi mukuru. Tulibatiza. Twabatije. Bali tuliunganisha mandoa mengi. Twagirishije ubugeni bwinshi. Ni furaha kutoka mbinguni. Na munezero uvuye mu ijuru. Tukisha kuwa hapa. Tumaze kuba ngaha. Kuchangia na watoto ni kitu kizima. Gusangira n'abana ni kitu gikomeye cyane. Barasaya. Nasema wewe wende. Avuze wewe nugende. Nataka ulete kitu hapa watu wakule. Ashaka uzane ibintu ngaha abantu baje. Mutaanzia wapi? Mutangurira hehe? Mutaanza mupatie hawa wageni. Mutangura guhaba bagize mariage. Tuli kumwe. Tuko pamoja. Akina wabatijwe. Ila na wenye wamebatizwa nibo bari kucubahegwako. Ndo watafika wanaanziwa iko. Ntihagire intebe musimba. Pasiwe kiti yenye mtaruka. Umunsi wubahe. Siku ya leo muyeshimu. Wari wateguye ibintu bikomeye muhiri wao. Ulikuwa umeandaa vitu vya ajabu nyumbani mwako. Bari bateguye abageni kubagirira ibintu bikomeye. Walikuwa wameandaa wa bibi harusi kuwafanyia sherehe kubwa. Navyo twagize vyari kuruta. Hakuna yale tumefanya ingeshinda yale mmeandaa kwenu. Ariko kubwo munezero w'Imana. Ila kwa sababu ya furaha ya Mungu. Biraza kuryoha. Itakuwa vitamu. Usumba vya bindi mwari mwateguye. Kushinda ile mmeandaa. Harabari bateguye amajambo yo kugaba inka. Kuna wenye wameandaa maneno. Abaza kubaha amakata. Wenye watakuya kutoa kado. Bacicarika. Kwa sawa ngali wanaikaa. Urafise uwo wari wateguriye kado. Uko na mwenye umeandalia kado. No havane wibagira ngo yisubirane muhira. Usirudie nayo nyumbani. Sha. Iyi meza yishire ngaha hejuru. Hii meza iweke hapa juu.
Shimama. Haguruka. Toa kiti mbili ti hapa. Tora intebe zibiri ushire Mudugega. ngaha. Mpande hapa. Sha. Mama reno goro nilo nini ya mapasi mufati. Marene ungesimama na msaidia ushungi huo. Sha. Joel. Wame wibukinge mumukamere neza Joel. Mumushike vizuri Muze Joel. kumushira kuri YouTube Mweke ndani ya neza. YouTube. Mubashire bara. Mumumurike. Mumwangazie Isi vizuri. yose mubone. Dunia nzima imuone. Yes. Nitasimama Kwenye mnara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye mnara nione lile atakalo litenda. David. Nta ntebe igaragara. Hakuna kiti yenye iko Abari wazi. nyuma bazi imbere. Wenye wako nyuma wapande mbele. Abazana amazi rero nabe barakaraba. Wenye wataleta maji wayalete. Zana mameza abandi baduge. Leta meza Namwe ni wengine muduge. wapande. Na nyinyi mpande huku. Muduge. Oh. Iyi ni pare marene. Pare marene. Muzaniga. Mwiyaranje mu amameza muyazana. Mjiaranje mulete mameza huku. Genda musabe imeza muri makadame. Mwende muombe mameza kule mmakadamia. Ziruzuye. Zinajaa. Aba bageni barira hera hima. Wabibi harusi watakulia Siko patakatifu none. pa Mungu. Uno munsi Siku ya leo ni ikintu gikomeye. ni kitu cha ajabu. Abaririmbye mugume inyuma mu kanya turakubita gatonya. Waimbaji mbaki nyuma kwa muda mchache, tutapiga kidogo. Moze Mjoni murire hejuru namwe mu biraro. mkulia hapa juu. Umuntu yari bwarire aheraho Imana ninde? Mwenye ameugulia patakatifu pa Mungu ni nani? Gira mugenzi wati ntabwo nzopfa. Ambia mwenzako sitokufa. Ntabwo nzopfa. Sitakufa. Zobaho. Nitadumu. Kugira namamaze ili nitangaze ijambo ry'Uhoraho. neno la Mungu. Amameza iminota 2 mwe mwazanye tugomba dusengera inja. Meza kwa dakika 2 mzilete, tunataombea chakula. Abaririmbye abameze se mutora ivyuma. Wapiga vinanda mchukue vinanda Tubanze vyenu. tubaririmbire. Tuwaimbie. Baze baduteze ingorane. Wasitukogotee shida. Hari mu apotre yari bwabaririmbire mwebwe. Kuna apotre alikuwa alishawaimbia nyinyi. Atari ku musozi w'Imana na yote. Isipokuwa kwa mlima wa Mungu na yoti. Haza pare na marene gusa. Panakuja pare na malene tu. Hiyo mwagiye kure. Mmeenda mbali. Izo ntebe ziri mu vyuma muzikureyo. Hizo viti mzitowe. Izo zive. Hizo za mbele. Mwigize meza ngaha. Njongeze meza haji kule. nyuma mushire yindi aba protocol. Wachunga usalama. Hariya mu vyuma muhareki. Kule kwa byuma mpati. Abamuce muzana meza mushire hagati. Awa mwaleteye meza mu. N'abageni ni wa bibi harusi. na pale marene. Na pale na marene. Wewe utarimwo uca wururuka. Weye kama uko yemo utashuka. Nacho naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma nacho. Nacho naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu ngutambira nivuye Oh, nacho naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma nacho naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma. nacho naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu ngutambira nacho naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma. abajejwe abagiye kuzana intebe Wenye wameenda kuleta viti n'abari mu gikoni na wenye wako kule kwenye jikoni banyarutse. wafanye haraka. Yesu nashima. Bwana Yesu asifiwe. Mu kanya rero aho tuvira ngaha Kwa muda mchache sasa mahali tutatoka uze hapa. kwiyumvira ibihu maze Ujifikirie nyakati unamaliza, abadayimoni bakuzengereza. mapepo wanakujaribia.
zomubwira ati simbabuke. Umwambie ruka polepole. Mubandanye mubazanira ivyo banywa. Wengine mbakie mnaletea watu cha kunywa. Abandi mubazanire mubasereva zimwe zo mu mabido. Wengine mwaletee zile za mabido. Mwewe sangwe chashaka. Kila mtu atakunywa ile anataka. Umunsi wo gusangirira hamwe abanayoti. Siku ya leo ni siku ya kuchangilia mahali pamoja wanayoti. Tutwibwira ngaha twigira mu mihani wacu. Tutatoka mahali hapa tunaenda manyumbani zetu. Abandi muje kubiyaga. Wengine mwende kusaga. Ndabona abandi bambitse amashugwa amamodoka. Anaona wengine wamevika maua gari. Mubanyarukirize. Mubafanyie haraka. Barafise ibindi bintu bateguye. Wako na ingine mambo wameandaa. Barafise ibindi bintu. Wako na ingine wameandaa. Igihe wihishahishaga mu bisaka wasezerana Imana ngo nikurokora uzoyikorera Yes. Turi kumwe. Tuko pamoja. Uwemeye kuba umusuku w'abandi. Mwenye anatamani kuwa mtumishi wa wengine. Imana izomuhezagira. Mungu atakubariki. Fasi wewe. Simama weye. Ndaba abantu na wewe hariya vaye. Tizama wengine kule. Nani wagema wa diakoni? Umeenda ndani ya washemansi. Waramaze kuba umudiakoni. Ishakuwa shemansi. Uno munsi abantu wariyatira kabisa. Leo watu wanajiakili. Nyaruka hariya. Nenda haraka kule. Na wewe wamukurikiye. Na wewe umemfuata. Mwagiye. Munyaruke. Nenda haraka. Imana arishakiye zikorimbi imo. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Warahabaye Mana, warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Warahabaye Mana, warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Onina yoti Mana, warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Warahabaye Mana, warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Yoko Yesu. Warahabaye muri yote. Warahabaye chagiye. Warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Warahabaye Mana. Ego. Warahabaye Mana. Ego Yesu. Warahabaye Mana, warahabaye. Warahabaye Mana. Warahabaye Mana. Ego Yesu. Warahabaye Mwami. Ego. Warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Ego Mwami. Warahabaye chagiye. Iyo warahabaye Mana, warahabaye Mana, warahabaye chagiye. Acha bariki chakula, chukua bariki chakula, alafu tuendelee. Asante Mungu mwenye nguvu, Baba unayetupenda. Tulikuwa pamoja na wewe mwanzo mpaka huyu wakati, tunaendelea mtakatifu na kukushukuru na kukusifu na kuona mambo mazuri uliyoyatangulia mwenyewe ili wana wako Bwana waendelee na kukuona. Kwa sababu ya hiyo tunabariki chakula hiyo Bwana. Bwana bariki chakula kwenye kinatoka wewe pekee unaona. Furaha yote iko pali hapa ni kwa sababu ya viongozi, ili tunaomba Baba kanisa hili liweze kubarikiwa na wewe, kui chakula yote naweze kutoka Bwana kusudi ya wana wako. Acha wale wanywe kenye kinabarikiwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Nabazana ivyo kunywa babandanye baza.
wa kuleta vinywaji waendelee na kuja. Warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cyane. Yo warahabaye, abamezisiye mwihangane, muvuze neza. warahabaye Mana, warahabaye cyagihe. Warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cyane. Yo warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cyagihe. Ego narakubonye Yesu, warahabaye cyagihe. Yo warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cyagihe. Ego Yesu, yo warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cyagihe. Wibuke iyo Mana yahabaye, Ukumbuke yo Mungu wako. oya reka kugira ubwo. Hariho igihe umuntu aca mu bibazo, Kuna wakati mtu anapitia tatizo, akavuga ati je Imana yampevye. unakutana na gonjwesha, Benshi bakipfuza kwiyahura, wengi wanajitamani kujinyonga, abandi bakiheba, wengine wanajiacha, bakaja mu buzima butari bwiza, wanaenda katika maisha siyo kuwa mazuri, bakaja mu buzima bw'ingorane wakaingia katika maisha ya matatizo kubera ubwoba bw'ubuzima. kwa sababu ya uoga wa maisha. Ahishakiye Imana, ahishakiye izikora imirimo. Aishaki Imana, aishaki Imana, aishaki izikora imirimo. Ahishakiye Imana, ahishakiye izikora imirimo. Aishaki Imana, aishaki Imana, aishaki izikora imirimo. Ahishakiye Imana, urengana mu barongozi aba bantu. Ahishakiye Imana, ahishakiye izikora imirimo.